Fondation Family Jaba, Fondation Family Jaba. Ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo, biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse. Turabana Uburundi, turabana Uburundi, muvyeyi wa twese, uri mvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose, Burundi uri mvyeyi. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bibe hano hantu, utugire neza Mana, utunezereze nk'uko wama ubidukorera igihe cyose twakoranye. Kacu umutima wa Afrika, abansi bawe bakanibona. Fondation Family Jaba, Fondation Family Jaba. Wari kuribaza icakoranije abantu bose? Nta kindi atari ukumviriza no kwirabira imigambi itatu yaranguwe na Minani Nsengiyumva Felicien. Abakera barayamaze bati, Imana ifasha uwifashije kandi ikagira aho imaniye. Nelson Mandela nawe ngo utsinda nuwarota ntave ku ndoto ziwe. Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Fondation Family Jaba, Fondation Family Jaba. Igitabo kibuka sohora gisohoreye mu gihugu cyariko mu gihugu cy'Ubufaransa, narose inzu isohora izo edition tayo de livre, akaba ari imwe mu nzu muri iki gitabo gikomeye cyane ku isi. Naragize ayo mahirwe nkaba ndabishimiye Imana. Washaka ari igitabo kizoshobora kugurishwa mu mabiblioteki 50,000 ku isi yose, bakaba baranatanguye. Nkaba ndabishimiye Imana. Icyo gitabo nacise Les Affaires de l'Exil au service de ma nation. Kirundi yakayukore amagorwa yo mu buhungiro yabereye umugisha igihugu cyagibarutse. Muri make muri icyo gitabo ubuzima bwanje nkiri muto, nagenda kura hanyuma naja mu buzima bundi bwo guhunga igihugu, hanyuma maze gushika hanze mu mahanga. Nubwo nari mu buzima bugoye, nagumanije ibyizigiro igihe kimwe nzotaha, kandi niyari icyizigiro yuko umuntu aho ari hose ashobora kuba umugisha mu gihugu ciwe atakibamo naho ababaye. Rero harimo ibintu byinshi cyane muri icyo gitabo nashoboye kwandika. Bimwe muri byo novuga nuko ndashimira Imana ko intambara imaze kuba gahunga, umuvyeyi wanje nari yifise yari yitavye Imana. Maze kwitaba Imana mu buryo bubabaje cyane, kandi yahejeje kuza kureba mu buhungiro, maze kugaruka mu gihugu c'amavukiro aricwa. Baramurashe, bamaze kumurasa bamuca umutwe. Nubwo yari umuvyeyi akunda amahoro, akunda abantu bose, iri muto yahora atwigisha gukunda abantu bose, kutaja mu bintu by'amacakubiri. Nagira ndabasabe mwigore dufata umuntu umwe, muhaguruke twebwe umuvyeyi. Rero ni mu buhungiro n'ubisuku bwiwe
kubiraba nk'uko n'umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo naciye niyumvira kwandika indirimbo yofasha igihugu canyibarutse kugira ngo njyane ziri mu gihugu kwicana abantu bafu ubwoko bihere yariyo ndoto iri mu mutima wanje kuko nabona mu bahunga harimo n'amoko batandukanye nabona ati none abarundi turafiki rero narumvise ijwi ry'Imana impanura ingobera ati andika indirimbo uzofasha abarundi bose uno munsi umunezero udasanzwe kuba n'imbere yanyu kubabwira iyo ndirimbo nanditse yariyo ni indirimbo yabereye umugisha cyane iki gihugu cyacu nimba n'igitabo cyitwa Amagorwa y'Impunzi yabereye umugisha igihugu cyacu ahanini kuri iyo ndirimbo kandi yavuye mu rufu rw'umuvyeyi wanje yafuye mu buryo nababwiye irya ndirimbo muhora mwumva n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uno munsi yanayikoze ndi mu buhungiro Fondation Family Jaba, Fondation Family Jaba, ihuriro icyo gitabo uzocigiramo ibintu byinshi cyane by'ukuri muri icyo gitabo kirigisha urukundo na cyane cyane kudashyira imbere ibintu bya muntu naciye mu bintu byinshi by'akarengane byinshi by'umubabaro ariko muri byose byarigishije yuko kuri rusi ikibazo ngenda bica benshi usanga baca mu bitandukanye kandi batategerezwa ubwabo igikuru nk'uko nabivuze iyo ugumanye urukundo no kubamugiriye nabi bana irakuba hafi kwiza ibyo byago umwe ashobora no gushikana bajya bashaka kugirira nabi bakakubona ikindi gihe uri mu bihe byiza ndumva muri icyo gitabo ntoreka gushimira n'umukunzi wanje yarambaye hafi cyane Fondation Family Jaba, Fondation Family Jaba. Jebonye inonda iravutse rero uno munsi nubafise umunezero nangere kuba nagishoboye kuja ku mugaragaro hajya abantu bose bamubabona indya zimaze gusha mugabo hajya batetse bamenye icyuya aba yabize n'utuntu twishi aba yegeranije kugira ngo tujye kubazobere ku meza ndashimiye rero uyu mwubaho wanje kugira yashoboye kwihangana akabikora kandi nabonye umenga bwa bundi si ibintu byoroshe nabona numva abantu bavuga ngo ngiye gusoma igitabo ndakasoma igitabo yibaza ibintu bisanzwe n'ibindi byose ntabwo twaba dukora by'amashuri ariko ikintu nacyo nasanze ari ibintu bitoroshe nagira ngo nikuke ko icyo gitabo kirimo ubutunzi urumva ko utari gutanga mu kironka na jewe ntarakironka icya mbere nje nagihereye ko ndagisoma ugisomye ni nk'uko uba wuguriye ubuzima bwiwe bwose ukamusoma uko ari amakani nawe bikagutera intambwe yo gutera uja imbere ni igitabo gitera intege ni igitabo kiryoshe cyerekana ko nta muntu aba aca mu bibazo imbere haba hakiri ibyizigiro nabifuje kubisoma tumukomera amashi menshi cyane ku kuntu cyane rwose umwongereza yandi arakoze cyane kuko irabaye kirumara je byankoze ko mu byo yashikirije ati nabonye byinshi bibabaje ariko sinashimye ko nocivutu abarundi bene wacu ahubwo nabivuze mu mvugo y'ikirundi ni mu mvugo mbabaramatwe kugira umurundi wese ahagire icigwa abone ibyatubaye ko kugira bibi byasezerewe maze tubandanye kubaka igihugu cyacu ciza nyakubahwa muhinyanzi Nsengiyumva nani wadufashije rero wadufashije ugwaruka wadufashije Burundi bwejo ari n'ubwubu kugira baze
bahigire byinshi hanyuma bidufashe kugira tubandanye dutera imbere na cyane nk'uko nyene icubahiro umukuru w'icacu ciza c'u Burundi yamaye dushikirije ati ibyabaye byarabaye ubu aho tugeze ni kurse y'iterambere. Nyakubahwa wadukoranije hano turashima cyane kuri ico gikorwa ciza wakoze. Hariho n'abamaze kugira umuhigo uturutse kuri iki gitabo ati natwe turakwiye kwandika ivyo byatwayeho kw'isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe ntiboraba ku mugoroba inka zitashe imana iruruka. Umugambi wa kabiri nuwo yise Miss Inakaranga. Nelson Mandela yarongeye avuga ati kubona ibishoboka aho abandi babona ibidashoboka niryo banga ry'intsinzi. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Uyu nawo ukaba watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2018 bivanye n'uko hari umugambi usanzwe ufise wo gushyigikira bene wacu Abarundi bava mu bwoko bw'abatwa nakubitiye haruguru mu misozi nabona umwigeme mwiza babwira ngo umutwakazi sinavyemera nyuma barabinyemeza mbona n'ivyo nca nibaza ati mbere kubera iki nabo bataja mu mahiganwa ya Miss Burundi nk'abandi. Rero ivyo byarankoze ko ndavuga nti umuririmbyi aze gutera intambwe akagaba ico nokora abo bashiki bacu nabo baze baraseruka nk'abandi ko n'abana b'Uburundi kandi bafise ubwiza bafise n'ubwenge kandi turi mu gihugu ciza kidakumira werekeje ku mugo. None avyandika kuri Facebook uwo mugambi ugiye gutangaza abatari bake barantera amabuye banya ibintu vy'amacakubiri y'amakumiriye ngo bikumira kandi muri bo bamwe batazi niyo bikorerwa niyo biyandikisha. Hanyuma ndabitanguza sinumvirije ivyo abantu bavuga. Imana irahezagira abakobwa twatanguye gushigikira bisanzwe ko bataraba ubwiza gusa baraba n'ubwenge barabashigikira mu buryo butandukanye haba ku ishuri mu bikenewe no mu bikoresho bijanye kugira nabo nyine nk'agasabo n'amavuta yo si bose babironka ariko kugira ngo tubatere intege. Ibihumbi 2020 acaba umutwe wa mbere mu mateka y'u Burundi atsindiye iryo higanwa kandi yarigiyemo. Rero indoto yanje yari yo kugarukira mu ntara gusa, yari yo kubona hariho n'umutwakazi abaye Miss Burundi akaronka amahirwe yo kuyajamo. Imana yakomeje guhezagira uyu mugambi, bamwe batavyumva ariko bukebuke bagiye baravyumva. Bigeze kuri Tricia byarahindutse cyane. None ibuka ibintu ashobora kwibagira kuri Neira, abantu baravuze amajambo menshi cyane kuri we kandi ataryoshe. Ariko nshimira abantu nuko ntawabona bose hamwe n'abandi bagukunda uko uri kose bamushigikira. Rero iyo ushigikiwe n'Imana nicyo bari abantu bahindura. Nicyavuze ko aba Miss Kayanza hanyuma 2023 Ricky Tricia Uwera nawe turi ku ntara ya Kirundo. Imana irahezagira tumushigikira muri Fondation Femi de Jama. Reka muri ico gihe hari n'abandi batari bake batabuye kuvyumva baraza barashigikira. Imana irahezagira
tuja mu munezero wo kumubona nawe muri finale ya Miss Burundi atahukana ikibazo cyo kwa Miss Populaire hagoruke tumukorera amashyi cyane. Ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo. Neyira nkambuka mu ntara ya Kayanza nkaba naratewe iteka n'Imana n'igihugu nkaba narabaye Miss Kanza 2020 kuri uyu munsi ndanezerewe cyane. Cyambere mbanje gushimira Imana mushobora byose ndumva umunezero mwinshi cyane mu mutima wanje kandi nkabashimira iyi Fondation Femido Jaba yo yashoboye kumba hafi muri byinshi kugira ngo shike aho ngeze ndabikesha iyi fondation n'umugambi wa Miss Inakaranga hamagarira zina murundi wese ahari. Felicien yaratanguye igikorwa aradushira habona natwe twaramukundiye karyo keza ndewose ko kugaruka kuri kamera kugira ngo mvuge byinshi abagiye baramba hafi mu buzima. Rero sinokurirwa ndabadondagora bose ariko icyo no basaba umutima w'urukundo bafise bawukomeze n'abandi bose bumve yuko bakwiye gushigikira abana b'igihugu. Twese dukwiye kuzamukira rimwe mu iterambere niho n'igihugu kizotera imbere twese dufatanye mu nda. No vuga nariga jambo umukuru w'igihugu yavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Miss Inakaranga nkuko bisanzwe bizwi ni umugambi waje kugira ngo ushobore gushigikira abige bo mu muryango w'abasanga butaka kugira ngo nabo nyene baze barubahuka baze baragenda mu mahiganwa twita Miss mu Faransa haba harimo n'abandi bakobwa bose bavuye ahantu hatandukanye. Iryo higanwa rikaba ryaba ku rwego rw'intara canke ku rwego rw'igihugu canke n'urundi rwego rwose. Akanyamuneza kenshi n'umunezero mwinshi ku byo umugambi Miss Inakaranga washoboye kurangura kandi no ku bindi bikorwa byinshi byose byashoboye kurangurwa na Fondation Femido Jaba. Fondation Femido Jaba. Izina ry'umushikiranganje yo gushigikirana imibano gateka kazina muntu n'iterambere ridakumira no ku izina ryanje nyene turi n'iteka ntangere ryo kumenyesha mwebwe mwese mwitavye runo rubanza yuko Fondation Femido Jaba ifitaniye amasezerano kandi ikorana neza n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugushigikirana. Ubushikiranganje turimwo burakorana n'uwo wese mu byo yifuza harimwo gushigikira no guteza imbere imigwi y'abantu bamwe bamwe usanga barakumiriwe baribagiwe mu buryo ubu canke buriya. Hanyuma ubushikiranganje buritwararika kugwanya amacakubiri iyo aturuka hose. Turakengurutse rero ukuntu banyakubaha muri murongo wa Femido Jaba mwitwararitse iyo migwi y'abantu bibagiwe y'abantu bakumiriwe mukabaha intumbero mukabafata ukuboko kugira nabo batere baje imbere bagira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu kuko nta terambere riramara rishoboka mu gihe hari imigwi y'abantu yasigaye inyuma. Tukareye tubasabye kubandanya biyumvira iyindi migambi iteza imbere Uburundi na bene bwo. Turabatumiye mwebwe mumaze kuguruka mu mutwe mukwega abandi mubaje imbere mubatera intege mubabwire ko bashoboye maze uwo ari we wese yumve ko afise uruhara nk'abandi mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu camwibarutse. Fondation Femido Jaba. Ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo.
biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi bwabiba. Agashimwe nyezina kahawe witwa Simon Biciye. Ninde yakoze iki? Wanyama uko abantu bajyanye nyine hasi twese Imana iragerageza Imana iratugirira neza byinshi cyane abantu badasubira leta irakurikirana ati wowe hazoza amatsinda hazoza ingwara mvuze ni Imana niyo yabazanye sizo nawe tugira muri bo nta muntu n'umwe natumye ko munazi waza ni Imana yabazanye kugira bishimira Imana yagize neza ko umusore Imana yamuhaye kugira ngo yibuke ibyakorewe Imana ikufase hayo fondation Femina Jaba ibiguhaye urupapuro rw'iteka urukundo wagize guhindara abana n'akabahasha harimo amafaranga angana ku miliyoni ariko umupira wa fondation Femina Jaba urukundo wagize warabishye sinokekeranya yuko uri mu byatumye nanje zanafasha n'abandi kandi ibi hariho n'abandi bikunda bigicibwa murakoze urukundo ikintu gikomeye cyane kiruta byose uyu mutama yampaye indaro nta nubwo twari umugambi umwe icyo gihe nari muri CNDD-FDD naho icyo gihe yari muri FNL bita posani arakumva ariko yaraga ati uyu ntidusangiye umugambi ino cyamaze ko cyane arampa indaro akora iyo ndirimbo bisigura yuko yabonye umurundi mugenzi wawe bwaba ubwoko nturaba ubwoko nturaba umugambi nturaba ikintu ufashe kuri neza wigire kuko ari uzosanga ukoreye neza benshi utabizi umuvyeyi Imana imuhezagire cyane arambere akarorero keza arambere umugisha akarorero n'igihugu ababibonye abavyumvise ababisomye Fondation Femina Jaba. Fondation Femina Jaba. Twabifungije muri iki gisomwa mubona hano ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse turabana Uburundi muvyeyi wa twese uri mvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose Burundi uri mvyeyi Igihugu cyacu ciza turagishaka kera ka Mutama nabonye muri kiya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga nawe se we yamucuraranzi kandi biranditse muri kiya gitabo cenga no gufasha abacu ineza y'Uburundi bwacu dukunda cyane turagukunda Burundi Fondation Femina Jaba. Fondation Femina Jaba. urumugisha Burundi ndabene Burundi tuzikibushinga imizi mu gihugu cyose Burundi bwacu no mu makungu buri kirumara Fondation Femina Jaba buri kirumara Imana igwezagire buri kirumara kacu kiteka murikira intambara abana bawe agukunda
uzokunda uzogusanura uguteza imbere. Ese itoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza n'itunga ryawe, ibiyaya, imyonga n'inzuzi, ibiyaga Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo, ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Barundi twese twijukira ibikorwa. Kuri jambo rya mbere muri turiye Imana neza tugiye kugira iteka ry'umuntu iteka uvuga nti tewe n'abenegihugu, tewe n'igihugu, abenegihugu n'igihugu. Kirya gihugu nanditse mu gitabo nibo service de manation kuri n'umunsi nyene umunsi wo gisaba manicinisho ifite nyanzika sinzi ico navuga mu kubashimira uretse ntashindyohewe cyane rwose kandi yabo tunabibati twige tabaruze turi gushimira umuntu akiriyo bumva femide jawe ndiko ndavuga ati jewe nigeze shima sinzi ko ari byose birutire Fondation ihuriro ry'abarundi bo mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino ku isi bakunda igihugu cyabo. Twiyemeje kujya hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse, turabana ibyishimo bidasanzwe. uri umugisha Burundi, ndabeje Burundi, uzikibushe nk'imizi mu gihugu cyose, Burundi bwacu no mu makungu, uri kirumara, uri kirumara. Fondation Femme de Jaba.